Reka nsubire kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka cyane kuri vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Ni mu gihe kuri uno munsi mu gihe cy'isaha 8 zirenga ko gato iminota z'umurango aribwo General Arengiyome Bunyoni yarasohowe iborero kuru rya Gitega kugira ngo ajanwe iwe muhira abari habandaniza kwivuriza ubugwayi amazi imyaka afise gushika ashitse mu ibohero bwatanguye kwiyongereza gushika ashitse mu ibohero. Hari byinshi biriko biratangazwa muri kano kanya. Hari amakuru avuga ku masezerano yoba yarabayeho kugira ngo Arengiyome Bunyoni azorekurwe. Na amasezerano ngo yoba yaragiranye na bamwe mu bategetse bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkuko tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo niryo sango tubahaye, kuko hari byinshi binyegejwe muri ayo masezerano. Hari ivyo Arengiyome Bunyoni yemerewe kuzokora n'ivyo atemerewe gukora mu gihe azaba yidegemvya. Sivyo gusa kandi kuko hari n'ibindi byatangajwe ku mutekano wiwe muhira, ivyo navyo tuzobigaruka ko. Gusa imbere ko tugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa kuri uyu mwubahwa yasohotse iborero kuri uno munsi akaba ari nawe Rudenda afise ipete rya General mu gipolisi cy'u Burundi, nkuko na General Prime Niyongabo ari we wenyene afise iryo pete mu gisirikare cy'u Burundi. Reka dutangurire kuri ibi. Ubundi mu ntango z'urugamba rwo guhabuza demokrasi hari habarundi benshi n'abanyamahanga vyagoye gutahura intumbero y'urwo rugamba. Benshi barufata nk'urw'abagwanira ubwoko bumwe bashaka gutuza ubundi. Ariko ko iminsi yagira agenda indongozi z'umari CNDD-FDD zagiye zirasigurira bo hirya no hino intumbero yabo, bituma benshi mu barundi n'abanyamahanga bashima gufata mu mugongo uwo muhari. Harimwo abarundi benshi bari basanzwe bafise imigambwe yabo bahurikiyemwo, yaba waruri ku butegetsi canke yitavuga rumwe nabwo. Bisanze rero bashigikiye CNDD-FDD kuko wari inyishu ku bibazo vyari vyarabananiye gukemura kuva kera mu migambwe yabo. Mbere bamwe mu barundi bari batahuye intumbero ya CNDD-FDD bakayishigikira basanzwe bafise iyindi migambwe barimwo. Hari ababizize uburongozi bw'iyo migambwe yabo burabagandagura bubahora gushigikira CNDD-FDD, abandi barabapfunga, abandi barangazwa. Umuhari canke umugambwe CNDD-FDD waruzanye impinduka mu Burundi, nta numwe yamenye uko kuri atahimbawe ngo awushigikire kiretse abakongatajwe n'amacakubiri, inzigo ndetse n'ishari. Nkuko amakuru abivuga muri CNDD-FDD harimwe imigwi ibiri itari ifise intumbero imwe. Umugwi wa mbere warugizwe n'abarundi b'abanyepolitike bagiye baraca mu yindi migambwe muri kahise, bagiye barabona aho vyankiye kugira haboneka umuturama w'ibibazo vyari bihanze igihugu, baca baja hamwe bahujwe n'icyumvira cyo guhindura ibintu muri politike. Abagize umugwi wa mbere bari baranyuzwe n'akarangamutima ka politiki ziri kumirana iryo aryo ryose, nico gituma CNDD-FDD yakiriwe ari we wese afise imbono nziza kuri kazoza k'igihugu, ari nabo batumye CNDD-FDD irumbirwa cyane. Umugwi wa kabiri hari abandi binjiye muri CNDD-FDD atari kubera bashimye akarangamutima kayo, ahubwo kubera intambara yari mu gihugu yatumye batizabo barabura iyo baja. Biba ngombwa ko baja muri uwo muhari kubera bumva ko ukomeye, bizeye ko bazowucamwo kugira bashikire ubutegetsi. Aba rero mu ndoto zabo bifuza gushigikira ubutegetsi kugira baje kwihora, bongere bikura ubutindi n'ubukene bwari bwarabakongataje mu gusahura itunga ry'igihugu. Petero Nkurunziza yari muri uwo nkuko amakuru abivuga ngo yari mu mugwi wa kabiri, yasavye kwakirwa muri CNDD-FDD nk'ubuhungiro kuko yari karaturatura atinya kwicwa. Nk'umwana yakuriye mu buzima bugoye ngo vyaramugoye kwihanganira itunga ry'igihugu kuko yarebonamwe inyishu z'ibibazo vy'ubukene bwiwe. Yaba Nkurunziza canke abandi bari bagwaye ingwara yo kwihora kubw'ivyabashikiriye muri kahise, hamwe no gushaka gutunga gihutihuti n'izo ntege nke zabo umwansi wa CNDD-FDD yaciyeko kugira bisange bataye umurongo. Umugwi wabashatse gutobera CNDD-FDD bakoresheje abari muri CNDD-FDD bari bafise inzigo yo kwihora n'umururumba wo gushaka gutunga vyihuse. Kugira ngo ivyo bishoboke rero nkuko amakuru abivuga,
byasabwa ko indongozi nyazo za CNDD-FDD zari muri wa mugwi wa mbere wari wisunga amategeko n'akarangamutima zigizwayo, haba mu kwicwa canke mu gutabwa mu mvuto, gutyo bigaca vyoroha gutembagaza CNDD-FDD. Ariko nk'uko vyama imigambi y'abantu siyo y'Imana, nubwo umugwi w'abansi ba CNDD-FDD washoboye kuyitobera bagasambagura inzego zayo zashaka kubaka igihugu, vyarabananiye kwisenyura burundu. Umugwi indongozi za CNDD-FDD wagumye ugendera akarangamutima kawo zahavuye ziyemeza kunagura CNDD-FDD yubahiriza amategeko kugira basubize ibintu mu buryo. Uwo mugwi ukaba warurongowe na Hussein Rajab. Kumwe vyatangura mu ntango umari CNDD-FDD utatahugwa intumbero yawo, indongozi zayo zigasigurira abatari bake bagahemuka bawushigikiye. Niko vyagenze no kuri uwo mugwi washaka kunagura CNDD-FDD yubahiriza amategeko, barasiguriye abatari bake aho itandukanye no mugwi wa Nkurunziza, benshi bahava baremera kuwushigikira. Iryo vyuka rya CNDD-FDD nshasha yubahiriza amategeko yabaye inkuru mbi kuri wa mugwi w'abansi ba CNDD-FDD bashaka ko iryo zina rizimangana. Nico gituma utwigoro twose twakozwe nabo muri CNDD-FDD yubahiriza amategeko bashaka guhagarika Nkurunziza n'akagwi bakorana. Abo bansi rero bagiye baradutoba mu gukwiragiza ibinyoma mu Barundi no mu makungu. Abo bansi berekana ko muri CNDD-FDD bose ari abantu babi bakwiye gusenyuka bakavaho. Mu guhuvya makungu, uwo mugwi nka Burundi wakoresheje bene wabo bari basanzwe baba mu bihugu bitandukanye ku isi, bagiyeyo kera, bamwe baza baramaze kuronka ubwene gihugu bw'ivyo bihugu, gutyo biraborohera gucafuza uwo bashaka kuko bibwira ko uwo bacafuje atoronka aho aca kugira aje kwiyeza. Ubona ko hari ibihugu biba bigoye kujamwo. Ngiyo CNDD-FDD nshasha yubahiriza amategeko yari irongowe na Hussein Rajab, nayo yaciye ikoresha umukenyero yakoresheje ikiri ku rugamba. Abarundi batari bake bahurikiye mu yindi migambwe bamaze gutahura ko Rajab n'abari kumwe mu kunagura CNDD-FDD yubahiriza amategeko aribo bashaka gusubira gufata ibintu mu minwe, ngo baremeye kubashigikira no kubafasha ibishoboka vyose nk'uko bari barabikoze mu gihe CNDD-FDD yari ikiri ku rugamba. Urugamba rwo gusigurira abarundi b'incabwenge ivyabaye ruheze, hari hasigaye rero ko n'amakungu amenye ivyabaye mu kunyomoza ivyari vyaravuzwe na kakagwi k'inyanka Burundi. Uburongozi bwa CNDD-FDD yubahiriza amategeko bwaciye bwubaka umugwi munini bise systeme urikiyemwo iyo CNDD-FDD hamwe n'indi migambwe yigeze gushigikira urugamba rwa CNDD-FDD kiri umuhari hamwe n'indi mishasha yari imaze gutahura politike yariko iba mu gihugu c'u Burundi. Nkuko vyari vyateguwe no mu ntango, CNDD-FDD yari kurongora igihugu nk'umugambwe watsinze amatora, ariko igafashanya n'indi migambwe yamyishigikiye intumbero yayo, bukaba ubutegetsi rusangi butuma abarundi baja hamwe mu kubaka igihugu. Abotahura ivyo nabakurikiranye amatora y'umwaka w'2005 kuko hari abarundi benshi bari mu yindi migambwe batoye CNDD-FDD, inyuma y'iyo ntsinzi baguma muri iyo migambwe yabo kubw'imikenyero ya politike. Nico gituma hari abo vyayobeye gutahura ingene uburongozi bwa CNDD-FDD bwari buhagarariwe na Hussein Rajab bwaza buragena mu mabanga akomeye y'igihugu abavuye mu yindi migambwe nka Opona, Frodebu canke yindi, ngo no kubera bari bazinanye mwibanga uko basanzwe bakorana. Nubundi Hussein Rajab nk'uwashoboye gutunganya imikenyero y'ubwenge y'ukuntu CNDD-FDD yakoranye mwibanga n'indi migambwe yari mu gihugu, ngo nawe yakenyuye n'ibikorwa vy'iyo systeme. Abarundi bahurikiye muri iyo migambwe yubatse systeme baciye bagabura amayira baja gusigurira ibihugu bitandukanye ivyabaye mu Burundi vyari vyagoye benshi gutahura. Kugira utahure ko muri CNDD-FDD harimwo impande zibiri zidasa, abashira imbere y'ubahirizwa ry'amategeko n'abarazwi ishinga no gushika ku nyungu zabo gusa, vyasaba kwicara hasi ukigishwa politike gushasha. Ngo rero nivyo abo Barundi bagiye gukora mu makungu. Gusigurira amakungu ntirwabaye urugamba rworoshe kuko na wa mugwi w'abangushi wagumuseregeta. Mugabo kubera benshi mu banyamahanga harimwo incabwenge bagiye barabitahura. Bimwe mu vyabafashije gutahura ko abari babahaye amakuru bwa mbere bababeshe, n'ukuntu benshi muri abo Barundi bashinze intaye ko benshi mu bacitse ku icumu ku vyabaye mu Burundi ku ntwaro ya Nkurunziza bagiye bararokogwa nabo muri CNDD-FDD nyene bakabafasha guhunga igihugu, ariko bene gutabagwa bagaca bahindukira bakemeza ko muri CNDD-FDD ataciza kirangwayo, arico gituma ikwiye gusenyugwa yose. Igituma abo Barundi ngo vyabagora kwemera ko atari CNDD-FDD, ko atari CNDD-FDD ari mbi, ahubwo ari akagwi
kayirimwo konona ibintu ntibemere ko abeza bayirimwo bashobora guhindura ibintu CNDD-FDD igasubira kuba nziza nk'uko yari ubwa mbere. Nuko rero batashaka ko CNDD-FDD ari yiguma ku butegetsi igakora ivyo vyiza, bo bashaka ko ivaho ubutegetsi bukaja mu ntoke y'indongozi zabo. Ikindi cabajinjibuye abo banyamahanga nukubona abo mu yindi migambwe baja kubasigurira ko CNDD-FDD atari yombi kandi bari bazi ko batavuga rumwe nayo. Buke buke systeme yahavuye itsinda urugamba mu makungu, bamwe bari barigaruriye abanyamahanga kubw'ibinyoma vyabo bahava bari mu ijambo. Amakungu yahavuye ratahura ko ibibazo vya politike vyatumye umutekano uhungabana mu Burundi kandi intambara yari yarahagaze, abarundi n'abanyamahanga bagasubira kwicwa nkaho intambara yari isubiriye kwaduka, abandi bagateshwa izabo vyose ngo vyari bipfundikiye kunanirwa ba Petero babiri ari bo Buyoya na Nkurunziza. Kubw'amarira y'abarundi bariko baraburira ababo mu kajagari kari katejwe n'abo bagabo babiri n'abari babari inyuma, ngo ikiza ca coronavirus cyarabakoze mwizosi mu mwaka umwe. Kuva ubwo ngishusho ry'u Burundi ryaciye rihinduka ku rwego mpuzamakungu, Uburundi busigara bwicara ahari ibindi bihugu mu gihe iryo teka bwari bwararyambuwe. Iyo nsinzi ya systeme makungu kugira Uburundi ntibube bugifatwa nk'intabwa yabonetse ngo kubera abagabo bahagurutse. Ico cizera makungu asigaye afitiye Uburundi kugezaho abuhiteka nk'iryo buriko buraronka uyu munsi ngo nuko ari amabanga akomeye bazi ku nteguro za systeme. Kuba rero hari abarundi nabo babona ko Uburundi bugiye gucikana kurusha aho bwari imbere, bamwe babiterwa n'agatwe gato kabo kadashobora gutahura ibikorwa vy'abagabo, abandi nabo ngo babivugishwa n'agahinda n'ishavu kubera ivyo bari barijejwe n'indongozi zabo batabishitseko. Nkuko basokuru bayamaze ko ikinyoma kimara umunsi kitamara umwaka, ngo kuri kukaba kwaratsinze ikinyoma gushikaho n'abanyamahanga banyugwa, ngo n'abarundi bazote babanyugwe ko abagabo bashoboye vyose ngo bijana n'umwanya wavyo, nkuko benshi mu bakurikirana ivya politike kandi nanone bazwi nk'abasesanguzi mu vya politike nabo bwabo babimenyesha. Mu yandi makuru agezwe ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu ntara ya Butanyerera basabwa gukurikirana ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi. Aha twinjiye mu gisata cy'ubudandaji. Icupa rya Primus rigugwa amafaranga 5,000 y'amarundi, amuseri ndende yakereka kugwa hagati mu 8 n'ibihumbi 13. Ubwo n'uburorero abenegihugu bahaye abashinga amateka bamaze imisi bagendera amazone atandukanye y'intara ya Butanyerera. Umwe mu ndongozi za quartier Shikiro yagize ati: kujya leta yatoreye umuti ikibazo c'ikena ry'isukari gaciboneka ubu mutuguriro hose igurishwa hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8. Nibakenyerere ikibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi. Abadandaza b'ivyo binyobwa mu gushinga ibiciro bishakiye bagasigura ko babiranguye kure bakanarangura icupa rimwe rimwe canke ko batangishwa amakori menshi. Abenegihugu bakaba basavye abo batoye kubaza ishiramwe Brarudi kibazo aho kiri kuko bataronse ivyo binyobwa baca banywa utiyoga duteke mu macupa atameneka batazira udusara bwayi, bikabatuma atagikorwa na kimwe borangura mu miryango yabo. Abo bashinga amateka n'abakenguza amateka bakaba bamenyesheje ko ico kibazo kizobazwa Brarudi. Bongeye kandi basaba abajejwe intwaro gukurikirana no gufasha gukurikiza ibiciro vyashinzwe na leta, cane cane ku bicuruzwa bikorera mu Burundi leta yashize ko ibiciro. Sivyo gusa kandi amakuru aravuga ko mu ntara ya Buhumuza imbere yo kudandaza imiti y'ibitungwa canke y'ibitegwa icambere ngo nukumenya ko bitadandarizwa hamwe n'ibipfungurwa. Ivyo ni vyashikirijwe na Shabani Sibomana hagarariye urwego rw'u Burundi rujejwe kugenzura no gutunganya ibijanye n'imiti y'ibitungwa, ibitegwa n'iyica udukoko twonona ibipfungurwa Prevepa Ibuhumuza. Akabamenyeshe ko hatunganijwe ihimiriza mu masoko yose kugira ngo abadandaza bavavanwe no kudandariza hamwe imiti y'ubumara n'ibipfungurwa. Akaba kandi yongeye amenyesha ko bishobora kugira ingaruka mbi mu buryo bwihuse canke bugenda buke ku magara yabihereje ivyo bipfungurwa. Ari nayo mpamvu mu ntango vyari bigoye gusigura imvo yo kutabidandariza hamwe mu gihe abo badandaza basigura ko bibagora gukota amazu y'idandariza abiri. Ingendo yahavuye yiyamirizwa n'ubwo rwego nkuko amakuru abivuga. Mu yandi makuru ariko aravuga ku gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kandi Uburundi bwoba bwarasinye amasezerano ajanye n'amabuye y'agaciro n'amashiramwe abiri yo muri Amerika harimo n'ikeri y'Imusongati.
Mu birori vyabereye ku cicaro c'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr Hassan Kibeya, umushikiranganje mu vyajejwe arimwo ubutare n'agataka mu Burundi, yagize ati turanezerewe no kuba Burundi bwashizwe mu bafatanyabikorwa bizewe bamaho kandi bashobora kugira uruhara mu gutanga amabuye y'agaciro akenewe cyane ku isi na cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishirahamwe rya mbere ni Life Zone Metals rikaba ryasinyiraniye n'u Burundi amasezerano yo gucukura ubutare bwa nikeli imusongati. Iyo shirahamwe rikaba ripima ku isoko ry'imitayi miliyoni 354 z'amadolari y'abanyamerika, rikaba ririko ryitazango ricukura itoni imiliyoni 140 za nikeli musongati. Iyo shirahamwe rikazohera ku gikorwa c'imisi 30 cyo gutegura ingene ho kugwa ivyigwa vyo gusuzuma ubwo butare n'akarusho buzozana mu vy'ubutunzi. Ishirahamwe rya kabiri akaba ari Cobalt Metals. Iryo shirahamwe kuri iryo Leta y'u Burundi irindiriye ko igicapo c'ubutaka n'ubutare bw'u Burundi bishirwa ku buhinga bwa none. Dr Hassan Kibeya yongeye avuga ati aya masezerano ni ikimenyetso cy'ukuri ko Amerika n'u Burundi basangiye inyungu bihuriranye n'intumbero z'umuryango w'umutekano w'amabuye y'agaciro wa Amerika mu guteza imbere musongati. Ntituzocukura ubutare gusa, turiko turaterera mu iterambere rikingira ibidukikije no mu gutanga ubutare bw'agaciro. Gaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utojucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba muri politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, nandi makuru menshi turiko turatohoza cyane kubirabana n'ivyo tuzobageza ko ku munsi w'ejo vyose nimuzocikanwa. Hoba hari amasezerano yasinywe hagati ya President Ndayishimiye ndetse n'umuryango wa Bunyoni kugira ngo Bunyoni rekugwe, ivyo uzobimenya. Ese inama yateguye irekugwa rya Bunyoni yoba yarakoreweho, ese yarimwo bande? Ivyo navyo uzobimenya n'ibindi vyinshi bitandukanye ndetse n'ivyo bamwe mu bahunze igihugu babivuga ko. No Muhuza TV Imana ibahezagire.